Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uteze amatwi ikiganiro cy'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Uno munsi turabandanya kuganira ku vyiyumviro ngenderwako vyo mu kwiga Bibiliya. Mu cigwa giheruka twarabiye hamwe bimwe ivy'abahinga n'abanyabwenge bo mw'isi bashize imbere ngo bariko barahinyuza ivy'ukuremwa kw'isi n'ibiyiriko vyose nk'uko tubisanga mu gitabo c'itanguriro cyo mu ijambo ry'Imana. Yamara nk'uko twabibonye, kwemera ivyanditswe muri kino gitabo citwa Bibiliya yera ntibisaba ubwenge, ariko bisaba kwizera gusa. Muri iyi myaka irangiye, amasanamu hamwe n'amasinema vyarakwiragijwe heshi nko ku masoko, mu mabarabara, vyerekana yuko ibintu vyakozwe mu buryo busiga ubwenge. Abamarayika hamwe n'amashetani navyo nyene bakabishira imbere. Muri kino gihe harageze kwiyumvira ku butatu abantu bise ngo ni umukiza w'impeta. Niko biri, uwo ari we wese arazi neza kw'ivyo ari nka sinema nk'uko babivuga. Ibintu vyaremaremwe uko bavyifuza. Naho biri uko, ca ciyumviro nyene kigumaho no mu vyandiko vyeranda, nk'aho umenga vyoba bigizwe n'ivyo muri kahise hamwe n'imigenzo gusa. Ndatahura ingene abantu bavyiyumvira, kuko vy'ukuri hariho inkuru zimwe ziteye ubwoba. Ibi ndabivuga kubera ko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ca 5 havuga ivyerekeye ikintu kidasanzwe cashitse, aho umumarayika yazikurura amazi ari mu kidengeri citwa Betesida. Ico nshaka kuvuga ni ingene aho vyabereye hari hameze. Ico kidengeri nticabayeho bikomotse mu bwenge canke ivyifuzo vya Yohana, kuko kubwiwe nticari kuba giherereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca kera citwa Yerusalemu. Ico kidengeri ni amazi yiyegeranirije hamwe mu kimanga, ikinogo, mu mwaka w'1888 imbere yuko Yesu avuka, hafi y'urusengero rwitiriwe umweranda Ana. Hariho ibimenyetso vyerekana ko ico kidengeri c'Ibetesida cabayeho, kandi ibi biranatahurika mu gihe twibuka ko mu mwaka wa 70 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Yerusalemu hasambuwe hagahinduka umusaka. Hanyuma y'ivyo hakubakwa umugwa w'abanyabyaha mu mwaka w'135. Turetse ubushakashatsi bujanye no kumenya ingene abantu bagiye babaho mu biringo bitandukanye, arivyo bita arikeoloji, hari impamvu nyinshi zotuma twemera ko izo nyandiko uko ziri kose zari iz'umuntu yokwizera nk'ukuri. Akarorero tukabona ku bavugishwa n'Imana ba kera, aho tubona ko ibyo bavuze vyagiye bishika vyose kimwe ku kindi. Ibi bituma nemeza neza ko ivyanditswe muri Bibiliya yera ari ukuri. Hariho imigwi ibiri y'ivyavuzwe kera bigashika: ivyashitse haciye igihe gitoyi bivugishijwe, hamwe n'ivyashitse inyuma y'imyaka 50 canke mbere n'ibinjana. Igihe hogira uvuga ko hariho ibintu vyavugishijwe hanyuma ntibishike, naho nyene ntawoca yihutira kumwiyamiriza. Kamwe mu burorero bushoboka nakuwo umuvugishwa Mikaya, aho yakoze igikorwa ciwe mu kinjana ca 8 imbere yuko Yesu Kristo avuka. Ubu yavugishijwe kuri Ahabu umwami wa Isirayeli, uwahora asenga ibigirwamana. Yamubwiye ko niyaramuka agiye mu ntambara kurwanya Abasiriya azotsindwa urugamba kandi akanahasiga n'ubuzima. Uwo mwami yarakikujwe n'abavugishwa b'ibinyoma, abo bita bakamenyi. Umwami Ahabu rero yashimye kugendera ku vyiza vyavuzwe kuri we, aca ategeka ko bafata Mikaya bakamuta mw'ibohero
kugeza igihe umwami azogarukira avuye ku rugamba. Yamara uwo muvugishwa n'Imana Mikaya yarashimitse avuga ati, niwaramuka ugarutse amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Ibyo tubisoma mu gitabo ca mbere c'Abami mu gihimba ca 22 umurongo wa 28. Uko biri kose Imana yari yavugishije umusavyi wayo, kuko umwami Ahabu yaragarutse nk'uko bakamenyi biwe bavugishijwe, ariko yagarutse atakiri muzima, yamaze gupfa ari kiziga. Ingabo ziwe nazo abansi barazikinagije. Naho biruko Ahabu yari yagerageje kwiyoberanya ku rugamba kugira ngo ntihagire ushobora kumumenya. Mbere n'uwamugemye yari yapfuye kurasa gusa, atazi ko ahavage mu muntu. Uko n'ukuvugishwa rero kwashitse hadaciye igihe kirekire. Akandi karorero kari mu vyavugishijwe Yesaya. Uwo Yesaya kandi nawe yavugishijwe ko inkumi zosama inda ikavyara umwana w'umuhungu. Haciye imyaka 700 ivyo yavugishijwe vyarashitse. Mariya avyara Yesu mu gisagara ca Betelehemu. Nk'uko nabivuze mu kiganiro carenganye, hariho ubuvugishwa burenga 300 buvuga ku kuza k'umwami wacu Yesu Kristo hamwe n'igikorwa kizoba kimuzanye. Ubwo bwose bukaba bwarashitse. Abahinga b'ikirere bahora bavuga amakuru y'ibihe, ariko kenshi ugasanga no gucakisha, ugutomboza canke guhwihwisha. Inyuma y'amasaha makeyi usanga ibibaye bihushanye n'ivyo batangaje. Umuntu rero yotahura ivyo kuko ukuri kudahinduka tugusanga muri Bibiliya honyene, kuko biba vyaravuzwe n'Imana umuremyi wa vyose. Ngaha rero nari ngombye kukwereka ko ibintu vyavuzwe n'umuntu ari muri kamere y'umubiri wiwe, naho yoba afise inkomezi zitangaje cane canke akoresheje ivyuma karuhariwe n'ubundi buhinga, biba bitandukanye n'ibivuzwe n'umuntu arongowe n'Imana, kuko uwo wewe abarongowe n'Imana itigera yihenda. Ndetse ivyanditswe vyera vyerekana ingene umuntu asuzuma akamenya umuvugishwa n'Imana w'ukuri. Ibi ntibitangaje na gatoya. Nta uvugishwa ibizoba muri kazoza, kaba ka hafi canke ka kure gusa, ariko kandi ategerezwa kuvuga ibintu atihenda, kandi ntashikuze ku kintu na kimwe abandi basanzwe babamwo, ngo abivuge uko bitari, kuko kuri bo vyoroshe kuhinyuza. Uko niko Yesaya yavuze ko umusirikare yavyigiye atoshobora kurasa ngo arenze umwampi urukuta rutari rurerure cane, ko n'inkumi yosama inda ikavyara umwana itabonanye n'umugabo. Ivyo ubwo buvugishwa bwa Yesaya bwariko buravuga, oya ntibwari bworoshe gutahura, mugabo kandi bwari bworoshe guhinyuza, bwari bworoshe gusuzuma. Mu gihe rero ubuvugishwa bwegeranye bwavuga ikiringo kigufi bushitse, abantu baca bizera uwo mukozi w'Imana kugira ngo bamenye n'ibizoba mu gihe kizoza. Mw'isezerano rya kera uwemeza ko ari umuvugishwa n'Imana ariko ivyo avuze ntibishike 100% baca bamwicisha amabuye. Ivyanditswe vyeranda birimwo ubuvugishwa bwinshi butandukanye. Umuvugishwa n'Imana Ezekiyeli yaravugishijwe urukurikirano rw'ibihano bizoba ku gisagara ca Tiro mu myaka y'590 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Uwo mugwa wari utunze cyane kuko wakorerwamwo ubudandaji bukomeye mu kiyaya cahuza Siriya na Libani mu karere ka Palestina. Ivyo turashobora kubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli mu gihimba ca 26 umurongo wa 3 kugeza kwa 5 hamwe n'umurongo w'indwi n'uwa 12 havuga ngo, nuko rero uku ni kumwami Uhoraho avuze, nzohigura nawe ewe Tiro, nzoguhagurukiriza amahanga menshi nk'uko ikiyaga kivyura imipfunda yaco. Nabo bazosangangura inzitiro z'Itiro, bahomvora iminara yaho, nanje nzokukumba umukungugu waho, ndahahindura urutare rugaragara. Hazosigara araho kwanikira isenga hagati mu kiyaga. Ni jewe ndabivuze, ni kumwami Uhoraho avuze. Hazoba imbohe y'amahanga.
raba ngira nzane Tiro Nebukadineza umwami w'i Babuloni, umwami w'abami, azoza aturutse mu buraruko, azoterera mu nzuzi amabuye yawe, ibiti vyawe hamwe n'umukungugu. Nzoguhindura iyondoyondo, kandi ntuzosubira kubaho. Bazorondera ubukuru bwawe babubure, uko niko umwami Uhoraho avuze. Aho ni mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, muri ca gihimba ca 26. Haciye imyaka 17 mu mwaka wa 573 imbere yuko Yesu Kristo avuka, umwami Nebukadineza yaciye yigarurira igisagara gikomeye, amaze imyaka 13 acugarije. Umuntu yohava avuga ko uwo mwami yoba yarazigamye amajambo yo mu buvugishwa bwa Ezekiyeli. Uko vyabaye kose, ababa muri Tiro bahavuye bahungira mu gasagara gakikujwe n'amazi kari hafi. Ntiyagize ikintu na kimwe c'agaciro asiga inyuma. Umwami atagishoboye gukurikira abantu biwe aho baja, Nebukadineza yagarutse ku kirimbi wiwe aciye bugufi. Haheze imyaka 35, mu mwaka wa 538, akarere kose ka Fenisiya hamwe n'igisagara ca Tiro cubatswe ku musozi gisubira gukomezwa, cubakirwa ibisika, ari byo bihome binini binini bigera kw'ibahari gisangiye n'igihugu c'Ubuperesi. Kugeza ico gihe ubuvugishwa bwa Ezekiyeli ntibwari bwashike, hariho ibindi vyategerezwa kubanza kuza. Mu mwaka wa 332 Yesu Kristo ataravuka, hari mu ntambara, umwami yari karagwana n'Ubuperesi, kandi amaze gutahukana intsinzi inshuro nyinshi, Alexandero bita mukuru, ariwe Alexandre le Grand, yagombye kugariza igisagara ca Tiro kuko cagenzura ibahari. Kubera ko atarafise ubwato, Alexandre mukuru yaciye aca umugazo w'imetero 60 z'ubwaguke kugira ngo ahuze umugwa n'umugabane ari wo kontina wose. Mu kubaka uwo mugazo ari wo dige, yakoresheje amabuye, ibiti hamwe n'ikindi kintu cyose c'ingirakamaro kivuye ku nyubakwa z'igisagara ca kera cari casambuwe n'umwami Nebukadineza. Yumvise atanyuzwe, yaciye atwara n'ivu ryose ryo muri ca gisagara ca kera. Yamara ntiyararekuriwe gutwara ivu ryaho, kuko ubuvugishwa bwavuga buti, bazosangangura inzitiro z'Itiro, bahomvore iminara yaho, nanje nzokukumba umukungugu waho, ndahahindure urutare rugaragara. Ni ku murongo wa 4 muri ca gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igihimba ca 26. Hanyuma y'ivyago vyinshi, harimwo n'ubwato bw'intambara n'amezi 7 igisagara camaze cugarijwe, Alexandre yahavuye atera Tiro arahasambura. No ngaho naho nyene ntivyari biheze, kuko ico gisagara casubiriye kubakwa. Ariko mu nyuma y'imyaka 18, umwe mu bajenerali ba Alexandre yitwa Antigone yarasubiye kuhatera, maze arahigarurira. Naho vyabaye uko, ico gisagara carasubiriye kirubakwa, kandi mu mwaka w'1047 caharurwa mu bisagara biteye imbere cyane. Impera n'imperuka abayisilamu bahavuye bigarurira ico gisagara. Haraje isekeza ry'ivugabutumwa ryatumye Isilamu yongera kuhatakaza, yongera none kuhigarurira mu mwaka w'1291, aho ni nyuma yuko Yesu yaramaze kuvuka. Ico gihe igihugu cahinduwe umukungugu, nk'uko wavugishwa yari yarabivuze. Uwo munsi Itiro hahindutse umusaka, kandi ibisigazwa vyarajanywe mw'ibahari. Ico kibanza cahindutse ic'ingenzi, hubakwa igisagara ciza, kubera ko hari imigezi myinshi y'amazi adudubiza atanga umwimbu ushika nko kuri litiro 1,040,000 z'amazi meza yo kunywa ku munsi. Tiro yubatswe ku musozi uciye bugufi. Abawubako batunzwe n'uburovyi. Insenga zabo usanga zanikiye impande zose. Uburinganire hamanye ntibugikwiye, nk'uko Ezekiyeli yari yarabivugishijwe. Vyabaye nk'ivyari vyaravugishijwe na Hoseya na Mikaya
mu kinjana c'umunani Yesu Kristo ataravuka. Aho hari ku bwami bwo mu buraruko bwa Isirayeli bwitwa Samariya. Ubwo buvugishwa bwabo bwashikijwe mu bihe bibiri, mu mwaka w'amajana 722 no mu mwaka w'amajana 321 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo. N'ubuvugishwa bwa Amosi, Yeremiya hamwe na Zefaniya bwavugishijwe kuri Gaza ni Ashuruni, ibisagara by'ubwami bw'Ubufilisitiya byagwanya Isirayeli, nabwo nyene bwarashitse. Mu mwaka w'1270 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo niho bwasamburwa n'amasigarira n'ababo bamwe bose bakicwa. Ubu rero havugwa ubwami buto buto bubiri, ari bwo Mowabu hamwe n'ubw'Abamoni. Ugusambuka kwabwo kwari kwarahanuwe na Yeremiya hamwe na Ezekiyeli. Niko biri kandi no ku mugwa mukuru w'ubwami bwa Edomu, bwari nk'urutare rutamenwa. Isamburwa ryabwo ryabaye mu rutonde rutangaje, rwavuzwe n'abavugishwa n'Imana Yesaya, Yeremiya hamwe na Ezekiyeli, kandi ubwo bwashikijwe nk'uko bwanditswe akadome ku kandi. Rero nk'uko nari nabikubariye nshuti mugenzi uri kuranyumviriza, muri Bibiliya yera harimo ubuvugishwa bushika ku majana 333, ubwo bwose bwavuga ivyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi bwose bwarashikijwe. Mu kinjana ca mbere Abayuda bari bazi neza ubwo buhanuzi bwose, ubwo bita ubwa Mesiya. Ariko nk'uko vyabonetse inyuma yo gupfa kwiwe hamwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, abanyabwenge b'ivyanditswe b'Abayuda baciye bati ivyo vyanditswe kimwe ku kindi igihe hari hageze kubikoresha kuri Yesu Kristo, kuko bari bamubambishije bikozwe na Pontiyo Pilato. Abanyabwenge b'abapagani nabo baciye batangura kwemeza ko ivyo kuza kwa Yesu Kristo bitari vyaravugishijwe, ahubwo ko Yesu Kristo amaze kuza, abanyabwenge baciye bavyandika bavyinjiza mu isezerano rya kera. Nk'uko umuntu wese ashobora kuba bizi, gushika n'ubu Abayuda ntibarizera ko ubuvugishwa turiko turavuga bwavuga kuri Yesu Kristo. Kristo amaze kuza, baciye baja inama kugira ngo bumvikane ingene bazoza barasigura bahakana ukuri mu gushimika kw'ivyo ari ivy'abemeza ubwo buvugishwa bishiriyemwo. Yamara uko guhakana ukuri kwabo kwagiye kuzima, nta nkomezi kwagize. Kuva aho habonekeye inyandiko z'ubwo buvugishwa, bakabona n'ikiringo vyandikiwemwo ko ari ca kera cane. Izo nyandiko zaratowe ku kiyaga c'umunyu, arico bita Mer Morte, mu gace k'intara ya Yorodaniya mu mwaka w'1947. Nk'uko narimaze kubivuga, izi nyandiko zirimwo ibitabo vyinshi vyo mu isezerano rya kera, harimwo n'ibice bimwe bimwe vy'ubuvugishwa bwo mu gitabo ca Daniyeli hamwe n'igitabo c'umuvugishwa Yesaya, kirimwo neza ubuvugishwa bwose kuri Yesu Kristo mu buryo budasanzwe. Amakenga yavyutse atewe n'izo nyandiko yatumye hakorwa ubushakashatsi mu buryo buhanitse, mbere twovuga ngo bwimbitse, kandi burimwo n'igitsure. Ico gikorwa kirangiye, basanze izo nyandiko zarabayeho imbere yuko Yesu Kristo avuka, kandi basanga ivyo zivuga ari ukuri guhuye n'ukuntu ibintu vyabaye. Ubushakashatsi bufatiye ku bisigarira vy'abantu n'ibintu vya kera bwakorewe hirya no hino y'ibahari Atlantike, bugereranya ko vyoba vyarabaye ikinjana cose imbere yuko Yesu Kristo avuka. Mu gihe ishure ryigisha ivyerekeye umugabane w'iburasirazuba hamwe na Afrika rikorera muri Londres mu Bwongereza, rivuga ko igitabo ca Yesaya coba caranditswe ku kiringo kiri hagati y'imyaka 175 n'140 Yesu Kristo ataravuka. Ico kiringo carashigikiwe n'abahinga abo bita abaporeografe, mbere bakanemeza ko izo nyandiko zanditswe imbere y'umuzo wa Yesu Kristo. Vyobaye vyiza kuvuga kuri ubwo buvugishwa bumwe ku bundi, ariko ntivyoshoboka kuri radiyo. Unkundire rero mugenzi uriko urakurikirana zino nyigisho za Bibiliya,
mvuge gusa kubizwi rwose n'ingene bwashikijwe. Ubuvugishwa bwa mbere bwerekeye ukuza k'umuvugizi yategerezwa kubanza kuza imbere y'uko Yesu Kristo atangura igikorwa ciwe camuzanye. Ku mwaka ugira 400 imbere y'uko Yesu Kristo avuka, umuvugishwa Maraki yanditse avuga ati, umve ngira ntumi integuza yanje, kandi umwami murondera azoshika giturumbuka mu rusengero rwiwe, ariwe ntumwa y'isezerano musezeranirwa, eharaje ni kuhoraho nyene ingabo avuze. Ni muri Maraki igihimba ca 3 umurongo wa mbere. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko naho turasoma ngo, niko Yohana yaje abatiriza mu bugaragwa, yigisha ukubatizwa ko kwihana ngo baharigwe ivyaha. Ni mu gihimba ca mbere umurongo wa 4. Ubuvugishwa bwa kabiri ngira mvuge ko bwavuga ko Mesiya azovuka ku nkumi. Mu mwaka ugira 700 imbere y'uko Yesu Kristo avuka, Yesaya yanditse ati, nico gituma uhoraho ubwiwe ari wagira bihera ikimenyetso, raba inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu, izomwita Imanueli. Tubisoma mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Yesaya igihimba c'indwi umurongo wa 14. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka nabwo buravuga buti, kandi mu kwezi kwa 6 umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu uwo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubarira ati, n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Umve uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Azoba mukuru, azokwitwa umwana w'isumba vyose, kandi umwami Imana azomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, ahangame mu nzu ya Yakobo ibihe bidashira, ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Mariya abaza umumarayika ati, ibyo bizobaho bite ko ntaramenya icitwa umugabo? Umumarayika aramwishura ati, mpwemu yera azokuzako, ubushobozi bw'isumba vyose buzogutera igitutu usama inda, nico gituma uwera azovuka azokwitwa umwana w'Imana. Ubuvugishwa bwa gatatu nagomba mvuge nabwo bwavuga ko Mesiya azovukira mu gasagara gatoyi cane kitwa Betelehemu. Mu mwaka ugira 700 imbere ya Yesu Kristo, umuvugishwa n'Imana Mika yanditse avuga ati, ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri nkehwa mu bihumbi vy'i Buyuda, muri wewe hazomviramwo uwuzoba segaba mu Bisirayeli, amamuko yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibindi. Aho ni mu gihimba ca 5 umurongo wa mbere muri ubwo buvugishwa bwa Mika. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka nabwo buravuga buti, muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kaisari Augusto, ngo abo mw'isi bose bandikwe. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara ca Nazareti aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Bakiriyo igihe co kuvyara kirashika. Ni mu gihimba ca 2 umurongo wa mbere, uwa 4 hamwe n'uwa 6. Ubuvugishwa bugira 4 bwavuga ko umwami w'ukuri wa Isirayeli azokwinjira i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Uwo munsi mukuru wamuhimbazwa kuw'Imana w'ibisandasanda canke uw'amashami. Mu mwaka ugira 500 imbere y'uko Yesu Kristo avuka, umuvugishwa n'Imana Zakariya yanditse agira ati, nezerwa cane wa mukobwa w'i Siyoni we, vuza impundu wa mukobwa w'i Yerusalemu we, raba umwami wawe aje kuri wewe, n'umugororotsi kandi n'umukiza, yicishije bugufi, agendera ku ndogoba, mbere ni ishashi inyana y'indogoba. Ni mu gihimba c'9 umurongo w'9. Matayo nawe mu butumwa bwiza yanditse avuga ati, abigishwa baragenda bazana indogoba n'inyana yayo, bazisasako impuzu zabo yicarako. Abenshi mw'ishengero basasa impuzu zabo mu nzira, abandi baca amashami y'ibiti bayasasa mu nzira.
kandi ishengero rimugiye imbere nirimukurikiye rirasemerera riti hoziyana mwana wa Dawidi, hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho, hoziyana mu ijuru. Ni mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 21 kuva ku murongo w'indwi kugeza ku w'icenda. Igihe rero nahura n'umwami Yesu mu bugingo bwanje naciye mpinduka, namuhaye ikibanza kinini mu mutima wanje. Kuva ico gihe nama niteze ko umwami w'abami agaruka gushiraho ingoma yiwe y'amahoro n'ubutungane. Nshuti yanje mugenzi uri kuranyumviriza muri izi nyigisho za Bibiliya, mbega wewe witeze iki uyu munsi? Uwo Yesu Kristo umwiteze gute? Ni kibazo ukwiye kuronkera inyishu, kuko umwitega neza abanza kumwizera akamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Reka rero dusenge Imana kugira ngo turangize kino cigwa cuno munsi twitegurira ikizokurikira. Mwami Imana yacu, ndagukengurukiye cyane yuko ari wewe uhagararira ijambo ryawe. Warakoze yuko ijambo ryawe waricishije mu kanwa k'abasavyi bawe, kandi ibyo bavugishijwe wabihaye gushika. N'uyu munsi twiteze ibyavugishijwe ko Yesu Kristo azogaruka gutora ishengero. Ndasengeye umuntu ariko arumviriza izi nyigisho kugira ngo umuhe umutima wo kwizera Yesu no kwitegurira kuzomusanganira igihe azoba agarutse. Urakoze, mukure muri ico gitabo cyo gucirwa kw'iteka, igitabo c'abahakanyi, umushire mu gitabo c'abizera aribo bana b'Imana. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.